mu nama nkenguza amateka waragiye umugabo waciye umenga ntiwagumyeyo wanse ko ico gikorwa mu gikorerayo cy'ubukwe simwe mwadukuyeyo mwadukuyeyo jewe no uvuga nsubireyo sinawasi ariko wavuyeyo bataragukurayo kumeye watawe kuzura aya nshobora kuba nari mfatiriwe ahandi ariko urumva kumfuta mwadufuse mwafashe itegeko umuntu yobigenza gute kwatankomvise ngo njeyo ku ngufu reka rero tuje rero kubera igihugu kiya gihe abene igihugu baratanga amakori bagononokewe umva rero ndakubwire niyo uvuga kijya gihe n'iryari gihe nari ndahari igihe wari mu baganza shawora twenza wewe ntawe no kwifuriza gutwara nka kiriya gihe aya kuko igihugu nicari kiryoshe kiryoha gute igihugu kiryoha gute igihugu kiryoha iyo kiri mu mutekano abanyagihugu bagakora ukabona bahita batwenga ariko iyo uvuye ngaha uduka mu Bugarama ukagenda ivyatsi biri mwibarabara byatsi biri mwibarabara ntushobora kuvuga ngo ni byiza iyo uri kuratembera ukabuzi yuko ufise bene wanyu bariko barayerera mu misozi bahangayika abandi bari hanze ntushobora kunezerwa nico gituma mu migambi twari dufise urazi ko twabifatiye iyo twari turi iyo twagiye Arusha n'ahandi ariko twagiye twirukanga kugira ngo abarundi bose batahe tugira imana muradukundira murataha jewe ujya munsi akaguru naciye nshira mu gasonge ko jewe ntirukanga ngo ndahagume nshaki ariko arakantu wagumye uvuga uti ari gihe mwabumba bamena abo abamena ntiwavuza abo ari bo mugabo barabuza amakori ko atangwa ikori ryari kuva he mbanda kubwire uri kurivugisha ibintu uzi ikori ribonekeye abantu bariko barakora bagasarura me iyo hari intambara abanyagihugu baba bafise intekera ku mutwe birukanga ntibashobora rero gukora ngo uvuge ngo barashobora urumva natwebwe twagerageza kubaho kugira ngo tutamigwa avec utuntu dukeyi twari dufise tukaza tudukora buhoro yaba muvandimwe araha agehari niwe yari kukubwira yuko yigeze kuza kunsaba miliyoni niwe ari 110 nkazibura muha 80 ariko naho nyene nahendahenze kugira ngo aboneke ubu murayoragura umuyoro mugatwara ubuwonya nta wasiwasi naje urabona naje ndanoshora ko nawe urashikirwa nari cyo gihe ntibyashobora byabakora nuko muhimiriza rero abene gihugu batangiko umva muri transition mu gihe ca transition igikuru kwari guhagarika intambara igikuru kwari uko intambara ihagarara hanyuma abarundi bari hanze bagataha c'était ça le défi nicyo gikogwa nari njejwe kandi nagitunganije kwe hako igihe mwataha we wari ngaha daye abari igihe patsurya president de l'Assemblée nationale twageze kuvuga nari ngaha mu misozi n'abandi bamwe ngaha twaravugana bamwe bashaka bamwe bakantuka ariko nkavuga nti kuzima tuvuganye hanyuma bukeye kabiri ati bitega wana umwaka genda kavuga ati kijya kibwa cigi president kameme kirakunda igihugu jewe umuntu abuze kijya kibwa cigi president kirakunda igihugu nacangira nti niba nivyo utikaze mari mwaka gukunda igihugu nivyo ni ka reserve positive ariko baratevye igihe bagira ati bya bindi bavuga shani byiza uzoze duhurira Dar es Salaam mimi nilienda kule hanyuma duhurana nyakwigendera turicara turahagarara dukora ikizingi kinini turavuga turatwenga kabisa i Dar es Salaam ku buryo abatanzania n'abaganda baturavye
nyuma duhejeje barambwira ngo hewe nti ngo bajya abagabo wabahaye iki, nta na kimwe, ngo n'ubwa mbere tubonye umuperezida w'i Burundi na nyakwigendera bahagarara bari mu bandi batwenga ati twebwe ntitwari bwigere tubona amenyo yiwe. Ndakubwiye isi nkuru mbarirana. Hanyuma ayafise jewe nane isara ntiyarayo kwerekana, yaherekana ishavu ko ashavuye, ariko jewe ndonsa ko kantu hama tugakora uwo muzingi tugatera ilisuru ngabereka yuko jewe bakuye tuje mu matora, jewe nigire mve muri aka kajagari. Hakise bati je nagize nti ni sawa kwe kandi byarakunze udufise umwanya mutoyi muzoreke nzobibabwira ni reka tubanane ku makori yaranyemereye yuko azompa umwanya kugira ngo ndabibasigurira idonire tubanane ku makori turaza gukaruka. Ikabanza reke ndakubwire kuri ico kibazo uheje kumubaza iyi nagira ndakizane hi kizane nagira ndakizane ngira nti uno munsi birashoboka yuko hoba hari babandi wavuze batoza nabi bagatoza batoreza mu mufuko. Ni nkuko uvuga yuko iki gihugu atabasuma bahari ngasi mwijuru si mwijuru namba naye amaprizo ntahari ntibama bafunzwe. Ibyo nibitoyi nibisanzwe kuko leta ihari kugira ngo iziragorora abo bose bakora nabi. Ariko tugaruke kuri ibyo by'amakori nyene uri kuravuga. Yego ujya umuhomme d'affaires cyangwa umunyagihugu asora kuyo yungutse. Iyo yahombye ukaza kumusaba gutanga ikori uri kuramuhohotera urantegera. Nico gituma iyo turiko turavuga amakori no kuyatanga tubanze dusubira inyuma twisunge turabe mbega iri kori turiko turasaba niryo nirigezweko, kuko je uje kunsaba intuze ikori aho nsanga n'umutahe ngomba kuwuguha nca ndabiheba none ikori tiko turasaba rero nibyo ndiko mbwira abashinga amateka namwe bwabo batwari bari ngaha ngize Imana yiga bose baraha bari ngaha n'ubundi nico gituma je mu permis yo kwivuga nabuze nti kintu ndakidudurire. Ifo yuko baharura neza amakori ukuntu ameze, kuko hariho amakora aremera ugasanga umuntu ariko arasubira inyuma, canke ugasanga ivyashara ntavyo kubera politique commerciale ishobora kuba itameze neza. Nihaje bavuga ati trop d'impôt tue l'impôt. Ico kintu nukwama tugifise ku mutima, no kuvuga yuko hari gihe urenza hagutera uje imbere ugasanga ya sahani twahora duha ko leta nta kiriko bugaye. Nonaho uri kurakori nimuze muravuga rero ngo gutanga ikori, abantu bategerezwa gutanga ikori kandi barabizi, nta muntu numwe atabizi. Nta muntu numwe ashobora kwinyegeza ngo ntashobora gutanga ikori. Jewe iyo ntaratanga ikori sinumva nditrangiye kuko amahera mba mfise sigwanje. Niwe utanga mu mutahe tanga mu nyungu oya kugeza ubu ndacaheyaheye kugeza ubu ndacaheyaheye ariko hari habugara none nkabo ntibaba bagowe. Donc iyo tuvuga ikori jewe nsubiyemo ibyo navuze kare, nta muntu ari ngaha muri iki gihugu afise activité yibaza yuko atagomba gutanga ikori. Uwo bagibaza ni ngaba batripota busuma batripota baza barafata, ariko umuntu nyawe w'umudandaji arazi ko ategerezwa gutanga. Ariko honorable Sizo Hagare yavuze ati abakuru bateza gutanga ikori ni usanga mu bakuru nyene ari bo bagomba gukwepa ikori cyaye kurihunga. Naho rero mbwira aho simwebwe ni naho rero mbwira son excellence na inspection generale yuko barikanura, kuko ushobora gusanga bene abo badatanga iryo kori ari bo batuma amakora aduga. Kubera iki? Kubera yuko usanga leta yabuze ikikoresha kugira ngo ihemba abo abakozi ba leta, alors que yagiye mu mifuko y'abadashaka gutanga ikori. Il faut être très dur kuri abo bantu, nugufata inkoni pe sans pitié utavyumva tahe. Nico gituma
icyo kintu wowe uvuga rero utiyandi tumukuru ntiyambarira inkota ubusa nayikoresha abusolima bijya agenda byemera nk'uko ndakubona abo ko bigomba kugenda kandi mugani ninde yabivutse ni Nyangoma yavuze ngo wanka gukobita imbwa ukorora ibibwana ibiki imisega nuko iyo umuntu muretse ntatanga ikori haca yirara none kubereka abakuru ari bo bokwihutira kutagomba gutanga ikori bo birara jewe ntabwo nzi ko arabakuru ariko jewe ndaritanga urayitanga kabisa nezi jana kwijana nk'ubu Avril ya Mars yaheze nararisha warahejeje none no munsi wohimiriza ababwirizwa gutanga ikori bose ubereka iki cyotuma baritanga d'abord ifo yuko buri muntu ahari afise ibikogwa cy'ubudandaji cyangwa by'amahinguriro activité économique yuko gutanga ikori ari itegeko kandi yuko ari kuneza yiwe uti kuki none niba adandaza ngaha akadandaza ibitoke bizoza ku mutwe cyangwa bizoza ku modoka aya mabarabara adakozwe none bizogera ngaho Bujumbura gute telefone zidakora none azokora komande gute urantege n'ubundi bururero nk'ubwo abanyagihugu bacu bagomba gutegera yuko gutanga ikori n'umurimo mwitumo si ibintu byo kubembereza n'umurimo mwitumo icyo igisabwa leta ni ikihe no gushiraho ibitigiri bigendeka meosi bituma leta ibaho na leta nayo nyene no kuyigarukirako uyigarukirako gute erega leta irashobora kuyorganiza ikagira abakozi ba leta umuyoro hari igihugu jewe nagiyemwo simvuga icarico wasanga aba mu kwinjira ugiye mu biro wasanga abakozi nk'umunani bari hajya bicaye bariko baritera isuru shefu yakenera hakaza umwe abandi bibereye ngaho hanyuma inzego zihindutse n'ahantu usanga abaperezida babahindura turesimwa umuperezida yaza wundi apresimwa agacazana abandi biwe igihugu umukuru w'igihugu atwaye amezi 6 agaca bisa abandi birahari wangu muri Haiti yego ariko ubu byarahetse bari mu bindi urumva rero abakozi bakaba muyoro urumva bene ico gihe iyo ufisa abakozi bimbura kimazi ubu ufise umuyoro ugutwara amafaranga batariko barazana umusaruro utuma igihugu gitera imbere nico gituma mu vyerekeye gestion y'igihugu abategetsi ico basabwa no gukora kugira ngo abene gihugu baronke uburyo bwo kwikorera ibyabo batirukira leta iyo abanyagihugu benshi birukira leta kwirigwa bicaye kwandika iki gusa dukeneye igihugu giproduiza igihugu kizani gihinyanyura ibintu hama kikagurisha hanze none uraba ikirato nukugura hanze aka nukugura hanze ibi nukugura hanze none twebwe tuduproduce icunegura nukugura hanze icunegura abene gihugu bateza gutanga ikori no munsi bigira sinda bibazwa niki ubu ntabyo ngikontorora vraiment nawandiko ndababeshera yego ico nsaba gusa nuko abatware bacu babiraba neza kugira ngo abanyagihugu ntibanigwe ariko na leta ibeho kuko leta itariho nta kigenda nta kigenda kabisa nico gituma ministre wa planification ministre ajejwe finance n'ujya ajejwe ubudandaji n'abantu ubundi baba bafise temperature y'ukugene igihugu kibayeho bavunira akagohe none igihugu kitexporta kitarunga ikibintu hanze kibaho mu gushera ariko iyo ugurisha ibintu hanze ajya amadolari urayaronka aho se twirirwa turarira tuba tuyisasira bavunira akagohe none bagira iki tuyaronke ndagusabe ubutunzi bw'iki gihugu
aba batunzi bafise ibifaranga n'ibiki bariko birukanga ha iga ni mwebwe bafise ibifaranga jewe akawiti stone ni kuvuga ngo ni bifaranga kaya gatoya atani ico kamazi yase amafaranga menshi make uzobaza abandi uzobaza abandi urabe ko araho duhuri bavunira akagohe basawo yafise abo bayafise ni baze ariko bitegwa na politique nationale ukundi imeze politique nationale il faut kwiba politique nationale d'intéressement ituma babona makarusho uje yunguka iyo umuntu wo hanze azanye amafaranga akadandaza atunguka haca yigira je ivyo ndabifitiye experience kuko hari habo nigeze kuzana ndabazana umudagi ikindi gihenzana umugande hanyuma ndabatembereza ndabereka hose ico gihe nari ngishushe nkiva muri bijya by'ubutegetsi hanyuma baca bambwira ngo stay home nguma muhira baca ndabaha imodoka n'umushoferi barazunguruka za Buyenzi za Bwiza baragenda mu mamangazini barahaguruka bagenda mu mabiro hirya no hino bagarutse bambwira ati jewe nditahiye kubera iki aho bashika bose bavuga ngo ushaka gukora iki nshaka gukora iki mpa mahera ndakwereke nuko birukana abantu umuntu gatangura kumwaka amafaranga atanicura mu marira abantu bikika ngaho basaba amafaranga ugira nico gihugu cyonyene kimeze gutyo ikibi nuko bakavya burya nta mwongo buri satu bidahizwe uya none ahanyene turi aha jewe ntwicaye aha muri iki gihugu cy'u Burundi barahara ariko Jeffrey man ntabonze urazi ko nisaziye sinciruka cyangwa waze kubavuga ubazi jewe ntubavuga none ivyo ntwari ubu hari ico ncera akantu wagumye uvuga uti harinda kuba igihugu icuka gituma abantu bahahurumbira wewe uri secrétaire général de l'État nyene icubahiro nguriye muzicare mu vyiki arafise abakozi jewe sinshaka kwivanga mu bitandaro nashaka intererano kwe ndabifise urabona twebwe muri transition twari duhari turi muri ryavurugu ibi byerekeye development n'ukuri sico cari kituri mu mutwe kuko nta igihugu ntigishobora gutera mwebwe byari imfata kibanza nyine uretse no kuba imfata kibanza ahubwo hari ibikorwa tugomba kurangura kugira ngo igihugu kive mu kajagari kije ku murongo kwari ugushayura nivyo kandi twarabishoboye yego pe muzompa amanota washaka yego hanyuma inyuma y'ico gihe tugomba guhindura disque tukumva yuko tuvuye mu masasu twinjiye muri economy hariho abantu bamwe jewe mu mbabarire kubidudurira ko hariho bamwe tuganira inyuma y'imyaka 10 ukibaza niba twaravuye mu ntambara niba tutavuye mu ntambara tukiri mu ntambara ntituzoba develope 2 kugira ngo igihugu gishobore kuronka makori il faut yuko activité muri iki gihugu de production ziba nyinshi mukagira abantu 5 6 8 bakora ama activité commerciale cyangwa de production gusa muri iki gihugu ntaho tuvuye ntaho tugiye il faut yuko abantu baba benshi bakora activité nyinshi kugeza igihe beexporta bashore hanze ni absolument ni kintu gikenewe nta gihugu gitera imbere kidakora exportation amadollar ntituzoyaronka akwiriye ata exportation dukora ubunyi chance dufise nuko hariho tujya tutumine son excellence yirwa aracungira hafi ariko transformation ngaha hakuna kuvuga ngo tujya tuntu ngo acungira hafi nuko ndatubona ndi kure tubari dutoya ari kuri hafi tubatone hafi nituni ndabibonera muri televiziyo ariko biraboneka yuko kameme hari hakarusho urabona twavuye kuri 7500 muri marché parallèle utugeze muri 5800 ujya hari hakarusho ubu nuko excellence tera imbere go ahead c'est très bien ariyo hanyuma tubandanye muri iyo nzira kuko tutavuye muri iyo ngendo yo kuvanga
politique n'ubu budandaji burya ça ne va pas. Nibyo bivanze gutaha biravanze. Acha we. Ngo politique n'ubudandaji. Aya nzobimwibwirira tuzobimwibwira muri babiri. Yego ntabivugira ngaha. Ariko urabibona ahantu birakenewe yuko haba umurongo. Birakenewe yuko haba umurongo hakaba des activités politiques zimeze neza zihembwa neza. Je dis bien zihembwa neza. Hakaba na des activités génératrices de revenus ziteza imbere umuntu akagenda akakora inoti zikinjira muri caisse de l'État twende. Ngaha mu Burundi dufise atunyinshi, dufise deminere, dufise Lolac, dufise Congo, tunakosa nini? Ikindi nensistako amashure s'il vous plaît, amashure yacu ni poto iri ndego pe je sintinya kubivuga iri kuraraba ufata abanyeshuri bahijeje université secondaire iki uze kubakoresha examen yo kuza gukora imoyera yo kuza gukora iki usanga wapi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Iyo kugira ngo tube compétitif hanze je mumbabarire hanze ndabona abantu benshi qui ont fait passer les examens etc. Abantu bakireshisa b'abarundi nababize hanze naba ubona bevoliwe ukundi apana muri aya mashuri y'iwacu. Il faut revoir ico kintu. Twebwe uko twiga waheza secondaire primaire igifaransa ududubiza secondaire none aya makori arashaka kwica indero gutyo. None la production c'est quoi? Il faut kukoresha ubwenge ugakoresha n'ingufu. Udafise ubwenge wokora iki? Ikintu cya tuturusho abo bantu byoshika bakaguma basaba uturusho kugira ngo bahombererezemo amakori kandi bari bagize kugira ngo baborohereze mu gushinga imitahe ngaha. Hari cokogwa ushaka kungora aho bikorerwa ntuhazi si muri leta hagiye nimwe muba muri conseil des ministres nimwe mubiba mubirabira sefi yuko mwanka kugira ngo azovyisinye mubirabira kure none ikindi kintu cokogwa kugira ngo ntibabe no kubyanka point. Il faut réguler ça. Nta bindi kuko nta uzoza kugufunga nguranse. Eka nta uzoza kugufunga nguranse wo mubwira uti itegeko ni riba ryanditse wewe wararangije igihe cawe point. Niba wahomvye ugara nuko atabyushoboye haza uwundi niko bimeze. Burya ndababwire kugira ngo dutere imbere il faut une rigueur. Ubandanije ugatetesha abantu ni kujya ufyinisha umwana uzanye ibintu byo gukara rero muri ivyo bintu. Absolument tugomba gukara kugira ngo dutere imbere. Tugomba gukara kugira ngo abantu barondera uturusho niba bakumva nabi none ntibashaka abanyumve nabi après tout ndashaje. Mais nukuri ivyo nivyo. Il faut réguler cela. Il ne faut pas kubireka bikaba byinshi hanyuma ukaza kurira ngo vyanse gutayi wowe ubisinya. Ari wowe uvyemera. Ibyo ntibifata na gatoyi. Kandi nivyo biri mu bintu bidekuraje abantu. Bagira bati none jeho kuki. Jeho kuki. Kandi ndakubwire burya ibi bintu ntibigoye. Muri iki gihugu nakantu nshaka kongerako jewe urabona nabaye vice president umuhutu na buyoya n'abasoda b'abahutu bari bahari kwari kwa kundi nagombye gusereka kugira kuriya nyene hago gusereka kugira ngo shobore kumvikana n'abantu mbe hagati na hagati kugeza igihe bagira batujya muhungu n'umwana mwiza. Sibyo haragera igihe le 1er mai itariki ya mbere urazi za kosibu zande bijya umunsi mukuru w'abakozi ujya umunsi mukuru w'abakozi bose bandungikira ama message ngo kongera umushahara ico nakora nafata nk'iminsi ibiri imbere ngaca mpamagara bijya confederation syndicale du Burundi hariho n'indi y'aba boss tukicara tugaharira umunsi wose twise abaministre batatu bakatubwira ibibazo byose bafise tukabahinyisha
baje batubwira ati umva twavyumvise ariko twebwe ntidushobora kubibwira bari abandi rero mutabibibwiriye twebwe turihorera ariko twavyumvise wacha tubahamagara tuti bazane nabicarika hajya muri conseil des ministres nibo bicara mu bibanza by'abaministre bari 29 29 umwe akavuga abaganga bakavuga abanyeshure bakavuga bavuga nk'amasaha 6 mfata note abaministre nibo bicara inyuma jewe barankariye ngo president ngo uronona amafaranga yambayinga aho ni wayononera iki nawe nawe uratangwe ku mucamanza sibyo ntayo nonona jewe narabasiguriye ndababwira nti umva mwabagabo jewe imbere yo gufata mission tufata ordre de mission ko imeze tukarungikira ambassadeur agaca dukorera amahoteli akaturungikira ibiciro byose uko bimeze refre tugaca tubirungika muri ministère des finances mugaca muduha ayo mafaranga abaye make turababwira ko yabaye make kuko byaranshikiye nko muri New York amafaranga duherana gutyo kubera na hantu hazimba cyane nigihe hari abantu benshi salaire zira plutôt les loyers n'ibiciro biraduga bikaba multiplié par 2 tout hanyuma nkabibabwira ndabasigurira kuburyo nabahaye mission z'amezi 6 bararaba ntumva rero mwabagabo muri ko bavuga ngo ndayonona mwabonye icyo ndayakoresha rero niba mudashaka mumbwire jewe nigumire ngaha niba mwambwiye ngo mpagarike inamba nkaba nirirwa ndirukanga jewe ndigumiye ngaha ariko ntimuzoze kudedeba imbere yanje ngo vyananiye gaciye bambwira ngo bani bandanirize ambwiye ngo ibandanize ko nabo bari bakeneye amahoro rero burya hariho complicité ishobora kuba hagati ya leta n'abantu jodi n'abantu kugira ngo habe une limite de dépenses kuko kugira ngo dutere imbere mes chers amis tugomba kugabanya ama dépenses nukuvuga kujya kw'abashinwa bahora bambara twadushati kuri Mao Tse-tung natwe twebwe ngaha nyuricara ugasanga umuntu ashaka kubaho nkanuze nk'abarochildi bari abandi ntavyo tuzoshobora ndakubwiye nuko abantu babeho tugomba kupanda pole ariko caisse de l'etat inaja ibarabara ligakogwa ntoze aya internet igakora ijana ku ijana hanyuma les affaires ntushobora gukora les affaires muri iki gihugu udafise internet imeze neza iyo uvuye muri Tanzania ukinjira ngaho i Burundi les prix ni multiplié par 20-30 none ivyo bintu ni ukuvuga ko bizimvye cyane ngaha kubera iki nuko babizimbuke rero c'est possible kuko je hari habo twahaririye ne bagire gute kugira bizimbuke ega nako nyine bakeneye acha ntibivugirwa ngaha oya izovugirwa ahandi yego pana ngaha urakoze nibyo jewe je enquête mfise umwana yize télécommunication il a fait l'étude kuva muri Afrique du Sud kuduga kugera muri Uganda abantu bivugirwa rero birakwiye kuhavugirwa abatanga kori birashoboka ko baba bakundanye bagakundana abatanga kori n'abatoza kori ubundi bateza gukundana ko bigomba kugenda sinzi n'igituma bagomba gutinyana kwe je hari gihe nigeze ndumva haize nk'imyaka 3 hari hageze ntangura kubaza kontable wanje ndege ntiboza kunkontorora kugira ngo menye utwo nsigaranye ntatangura kujya mu bitari vy'iwanje yaragiye arabivuga muri obere bavuze ngo ashira umugabo kweri kabisa ariko wisabiye ko batangura kugukata yego kweri ni nabivuze naivema kandi j'étais sérieux ariko warayabona yo bakata oya nuko mu mwaka wahera nari ayatari gwanje mbawurije kuza gufata irindi deni ubu munsi sinashaka ico gihe sinashaka kongera gufata ideni nashaka njya yiwanje ariko birashoboka rero gukundanisha abatanga kori n'abatoza kori none urumva umutoza kori n'umutanga kori barabana nta numwe azevita uwundi
nta kamaro kuko bankana rero ahubwo bagomba gukorana abazi ubwenge buhanitse ariko budari bwiza usanga ari bari complice abana mayeri usanga bari complice ibyo nabyo si byiza ariko ifo kuba controle kweli kuko burya leta itaronse uburyo nta kigenda jewe ndi convaincre yuko ifo ko abantu basora nukuri ifo ko basora ariko rero ifo ko leta nayo ica amaempo agendeka baguca amaempo ukagira tugasanga wapi kabisa byanse birashika ariko ndibaza yuko hashobora kuba ama enquête ku buryo amaempo azara amaempo ibyo rero ni ibintu byoroshe bwa kabiri burya twebwe abarundi ifuko tumenya aho tugeze jewe j'insiste beaucoup yuko tumenya aho tugeze kugira ngo tumenye ko tudashobora kuzomererwa neza andehoro y'igihugu cacu andehoro y'igihugu cacu iya pado salut ntaga kiza kari nyuma y'igihugu gitera imbere tukaronka ibyangombwa byose abanyagihugu bakeneye natwe tukagira amabarabara gera ku mitumba yose tugaronka umuriro urabona nk'iyi vire ukuntu imeze mu vyerekeye electricity moi je regrette beaucoup je ndi mu électricien de formation yo ndiko ndaraba amakable souterrain ngaha muri iyi vire birateye isoni nukuri kose none ko bitazikora bizokogwa nabi bizokogwa n'amakori n'amakori ariko twipange twipange uno mwaka dukora iki umwaka uza dukora iki turazi ubwenge bukwiriye harabusaba ibihano nawe aya nta busaba ibihano wana narahanywe bikwiriye ubasaba imbabazi ndanabeshegwa sinzose ubasaba imbabazi kandi ntabazi n'abahatsi oya vraiment nta umuntu wese wo munyamakosa agomba guhanwa vraiment cyane nk'ibi byerekeye imisoro niki ifo yuko abantu batanga imisoro serma ntibakavye kuko hari igihe usanga bajya abantu bo muri obere nabo nyene bakavya ugasanga barakwirutse inyuma ibintu bitari byo ukazirigura burana imishatsi kera cye byaranshikiye shikahongira nti mu mpora iki ariko ibyo nibisanzwe n'ubuzima c'est une lutte ariko ndibaza yuko leta ifise ubushobozi bwose cyane muri iki gihe ifise inzego zikwiriye kugira ngo ishobore gukosora aho hose hadashobotse hanyuma igihugu kigende nko kuri rayi icyizere kirimo rero ndayizeye kabisa ndayizeye urakoze cyane president ndayizeye